Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano uri kuvugwa mu karere, aho ibintu bikomeje kuyangara ku rugero utarigera rubaho, nyuma yaho hamenyekaniye umugambi ugayitse kandi uteye ubwoba ufiswe na Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi, aho bafise umugambi ukomeye cyane wo kurimbura abo mu bwoko bw'abatutsi, yaba abari ku butaka bwa Congo, yaba abari mu Burundi ndetse n'abari mu Rwanda. Uwo mugambi nyine ukaba waramenyekanye nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze igihe kinini cyane arungika abasoda b'u Burundi mu ntambara iriko irahuza igihugu ca Congo ndetse na M23, ariko akaba ari intambara abarundi bamaze guhomberamo abasoda benshi cyane, kuko no ku munsi w'ejo abasoda benshi b'abarundi barishwe ku bwinshi, kandi abarundi barabandanya gusemerera basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika kugumya atanga ubuzima bw'abana babo, kandi biboneka neza ko ataco bariko bararwanira, ariko umugambi uhari nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye afise ndetse na mugenzi we wa Congo ni ukubanza gutsemba abatutsi ku butaka bwa Congo, barangiza bakadukira mu Burundi bagatsemba abahari, barangiza bakajya no mu Rwanda bagatsemba abahari, ariko akaba ari umugambi ushobora kubata ku w'amazi. Byose nyine bikaba byaragiye bimenyekana mu mbwirwaruhamwe Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye akoresha, aho nk'ubwo aheruka mu gihugu ca Congo yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, amajambo acanishamwo abanyarwanda, aho yavuze ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi bubi buri mu Rwanda burongowe na General Paul Kagame, ariko urwo rwaruka rw'u Rwanda yavugaga nta rundi uretse ya mitwe yitwaje ibigwanisho ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yiganjemo FDLR, barya nyine basize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994, ihonyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko n'ubu ngubu abo FDLR bakaba bakubita agatoki ku kandi bakavuga ko bagomba kugaruka bakarangiza ibyo basize bakoze ko bitigeze birangira, kandi bakavuga ko umugambi wabo wo gutsemba abatutsi ubandanya nk'uko nyine bariko barabikora ku butaka bwa Congo, aho bariko barifatanya n'abasoda b'u Burundi n'abasoda ba Congo bagatsemba abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko bikaba ari ibintu bishaka gufata indi ntera ikomeye cyane, aho bashaka kubyagurira mu Burundi ndetse no mu Rwanda babanje guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda, ariko akaba ari ibintu bishobora kubata ku w'amazi ku rugero rutarigera rubaho, kuko Perezida w'u Rwanda General Paul Kagame yahaye gasopo ikomeye cyane uwo ari we wese uzahirahira kurenga imbibi z'u Rwanda, avuga ko atawe basaba uburenganzira kugira ngo birwaneho, kandi avuga ko ikiguzi cyose bizasaba kizatangwa kandi cyose kizishyurwa n'ababa bazaba batanguje iyo ntambara. Akaba ari ibintu bikomeye cyane biriko biraba mu karere kandi biteye ubwoba, byerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, aho ubu ngubu u Burundi bumaze kurunda abasoda benshi, abapolisi, imbonerakure ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, bakaba biteguriye ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya yabaha amategeko amaze bagatera u Rwanda, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiriye na mugenzi we wa Congo ko namara gutera u Rwanda na Congo ndetse na FDLR bazahita baza kumutabara, amaze bakaza gushika bageze i Kigali bagakuraho ubutegetsi buhari, ariko byose bikaba biko birategurwa mu bujuju bukomeye cyane, kuko ntago bizeye neza ko bashobora gutsinda RDF, igisoda cy'u Rwanda, kuko ni igisoda kizwiho ubunyamwuga kandi ni igisoda cyakoze amateka atandukanye ku isi, akaba ari igisoda gitinywa n'abatari bake, akaba ariyo mpamvu benshi babona ko ibingibi bariko barakora ari ukwikirigita bagaseka, kuko badashobora gutsinda RDF nubwo bakifatanya ari ibihugu bitanu. Ni ibintu bitaborohera kandi ibintu byabata ku w'amazi, kuko birazwi neza ko igisoda cy'u Rwanda gikomeye mu karere, kandi birazwi neza ko gifise ibigwanisho bihambaye cyane. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu bajenerali batanguye kugarariza ingingo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko batahangara igisoda cy'u Rwanda, kandi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye intambara agiye kubashoramo atigeze ayitondera kandi atigeze ayitegurira, mu gihe uwo bagiye kurwana amaze imyaka myinshi ategura intambara, nk'uko nyine abategetsi b'u Rwanda bakunze kuvuga, bakavuga ko ushaka amahoro ategura intambara, kandi akaba ari abantu baziho ubunyamwuga bukomeye cyane, ku buryo baba bitaye mu mucanwa ukomeye cyane. Ariko benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataraba iby'abanyagihugu, ariko arirabira
inyungu ziwe bwite kubera amafaranga menshi cyane yahawe na Gisegedi, amaze akamwemerera ko agiye gufatanya nawe mu mugambi bafise wo gutsemba abatutsi, baba abari mu Burundi, baba abari muri Kongo, baba abari mu Rwanda. Uwo mugambi wabo nyine ukaba waratanguriye ku butaka bwa Kongo, aho abavuga Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, aho ko bariko baricwa na FARDC, bakicwa na FDLR, bakicwa na Mayimayi, bakicwa na Wazalendo ndetse n'abasoda b'u Burundi, bose bafatikanije. Bikaba ari ibintu biteye ubwoba kandi biteye amakenga, kandi akaba ari ibintu bitakwiye kwihanganirwa na gatoya. Akaba ariyo mpamvu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ibintu nibibandanya kugenda gutya agatera u Rwanda, azahindura ubutegetsi bw'u Rwanda kandi agafatanya n'urwaruka rw'u Rwanda mu gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko Paul Kagame akaba yaramuhaye gasopo, akamubwira ko ibyo bintu ariko aravuga bidashoboka, kandi akamubwira ko nibaramuka barenze imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda bazaba bitaye ku risongoye, kandi intambara izatangurira mu Burundi akaba ari naho irangirira. Andi makuru nayo ari kuvugwa nuko RDF yo yamaze gushika ku butaka bw'u Burundi kugira ngo ihangane nabo basoda b'u Burundi bitasabye ko baza mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko nyine imbwirwaruhamwe z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda zikunze kuvuga, aho avuga ko afise ubutaka buto cyane adakoreraho intambara. Akaba ariyo mpamvu amakuru menshi atandukanye avuga ko RDF yuba yamaze gushika ku butaka bwa Kongo kugira ngo ihangane kandi ikureho ubutegetsi bubi bumaze igihe bupfukamye mu nda abanyagihugu, kandi bumaze igihe buteza akaga mu karere, nk'uko nyine bikunze kugenda, bikunze no kugaragara aho ingabo z'u Burundi ziriko zirakora ibikorwa bibi muri Kongo, ariko nazo zikaba ziriko ziricwa ku bwinshi, kuko M23 iriko irabica nta kinya. Kandi amakuru ariko aradushikira nuko abasoda b'u Burundi baba bagiye guta urugamba, kuko bamaze kubona neza ko bahemukiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugero rutarigera rubaho. Twabateguriye amakuru menshi cyane araba n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa mu karere, n'ibiriko biravugwa ku basoda b'u Burundi bagomeje guhonera ku butaka bwa Kongo, bakaba nyine bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kubera intambara iteye ubwoba bashowemo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nawe nyine akaba ariko arirongera amadolari, akaba agiye no kubashora mu yindi ntambara ikomeye cyane badashobora gutsinda, aho nyine ngo bagiye gutera u Rwanda, ariko akaba ari ibintu bitazigira biborohera na gatoya. Kapiteni Ephraim Niragira, umwe mu basirikare b'u Burundi baraye bahitanywe n'intambara ya M23 muri Kongo. Ari intambara ikomeye yaraye ihuje abasirikare b'u Burundi bo muri batayo y'indwi ya Tafoke n'abagwanyi b'umuhari wa M23. Isoko ryacu mu gisirikare cyatumenyesheje ko ibirindiro byose by'abarundi byatewe ejo ku mugoroba mu mwanya umwe, ariko ikirindiro caronderwa cari ikiri ku musozi uhambaye strategique bita muremure. Ibitero ku bindi birindiro byari bifise intumbero yo kubuza ko ikirindiro ca muremure kironka abagitabara. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko abasoda b'u Burundi bataye kino kirindiro barahunga. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hari abasirikare 5 bahasize ubuzima. Abasoda b'u Burundi ntibashoboye gutora ibiziga byabo. Amakuru ava ahandi atari mu gisirikare cy'u Burundi yo avuga ko abasirikare benshi kurusha ngaho nyine aribo bahitanywe n'icyo gitero ca M23, kandi kikaba ari igitero cyakoze bikomeye ibintu bitangaje. Amakuru ava ahandi atari mu gisirikare cy'u Burundi yo avuga abasirikare benshi kurusha ngaho, ariko ntidushobora kuyemeza. Muri M23 baremeza ko bafashe uwo musozi wahora ushirwa ko ibikoho bya muzinga bikarasa ibirindiro byayo, nabo bandika ko haguye abasoda benshi cyane, ntibavuga ibitigiri, kandi koko bahakuye ibigwanisho byinshi cyane. Kapiteni Ephraim Niragira, uwo tumaze kumenya muri abo basirikare b'u Burundi baraye bihitanywe n'ico gitero, ni Kapiteni Ephraim Niragira, afise nimero matricule WS 2550. Ephraim yavutse mu mwaka w'1949 ku mutumba wa Gisanze muri komine n'intara ya Bururi. Yinjijwe igisirikare muri promosiyo ya 44 ya Iskamu. Iki kibaye igitero ca mbere gikomeye ku basoda b'u Burundi muri Kongo kuva baronse indongozi nshasha yitwa Colonel Potential Hakizimana batazira mingi.
hari haciye iminsi mikeya Mingi asubiriye Colonel Landry Kavamahanga yerekanye ubegito budasanzwe mu gihe yari muri Kongo. Inkuru yiwe tuzoyigaruka ko kandi turashobora no kuyibaha uyu munsi. Abasoda b'u Burundi babandanya gusemerera basaba ko baronka ibigwanisho bikomeye bijanye n'urugamba barimwo. Igisirikare cyaradukije amafaranga giha umusoda ari muri Nord Kivu, ariko abasoda bo kugeza ubu bemeza ko badatahura ico bariko baragwanira n'ico bariko barazira. Igisoda coba kigiye guhindura kuko cahora kigenza ku basoda baguye muri Kongo. Imiryango y'abapfuye zobimenyeshwa. Hoba ko bazashigikira iyo miryango canke bizoguma uko byahora. Turahojeje umuryango wa Kapiteni Ephraim Niragira n'abandi baba bamaze kumenya ko ababuze ababo. Turabandanya gukurikirana aya makuru y'ibyaraye bishikiye abasoda b'u Burundi muri Kongo, ariko amakuru ariko arava ku butaka bwa Kongo ku basoda b'u Burundi ntago ari amakuru ahumuriza kandi ni amakuru ateye ubwoba. Abarundi batari bake bari mu bwoba bukomeye cyane kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kubashora mu ntambara zidafise ikintu na kimwe zimariye abarundi, ahubwo ari intambara zibahombya kandi ari intambara ziriko ziratwara amaraso y'abana babo. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi basemerera bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko imyaka 3.5 amaze ku butegetsi yarishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko igihugu cy'u Burundi wamengo kiri mu ntambara kubera ibihe bibi kiri gucamo, aho bavuga nyine ko cyamaze kugwa mu manga ikomeye cyane, kandi byose biturutse ku gukunda amahera kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi batakimufata nk'umurongoye igihugu ahubwo mufata nk'umudandaza, benshi bakanamufata nk'umuntu ushobora gusiga asambuye igihugu burundu, kuko ibintu ariko arakora muri no minsi birateye isoni kandi biranababaje, aho nk'ubu ngubu ariko arakora igikorwa kigayitse cyo kurungika abasoda benshi bigwanisho bikomakomeye ku butaka ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda, ariko bikaba ari ibintu bishobora gusiga bisambuye igihugu cy'u Burundi, kuko yaba ari abarundi basanzwe yaba ari abasoda b'u Burundi barazi neza igisoda cy'u Rwanda, barazi ingufu, barazi imbaraga, barazi ibigwanisho gifise, barazi ko kitakihanganira uwo ari we wese wagerageza kurenga imbibi zaco. Akaba ariyo mpamvu abasoda ndetse n'abanyagihugu bafise ubwoba bukomeye cyane, bavuga ko ibintu byaba bigiye kuyangara kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye guta mu manga igihugu ciwe, kubera ukuntu yoba agiye gusotora igihugu cy'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko u Rwanda ataco rupfa n'u Burundi, kandi bikaba bizwi neza ko n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda byose ari remetanya rikomeye cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda ko ruha indaro Red Tabara, mu gihe bizwi neza ko Red Tabara icumbitse ku butaka bwa Kongo, kandi akaba ari naho imaze imyaka myinshi cyane ikabikora ibitero bikomeye cyane ku Burundi ivuye muri Kongo. Ntibyumvikana ku ngene Perezida Evariste Ndayishimiye yohindukira akavuga ko u Rwanda arirwo rufasha Red Tabara, ariko benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kunyegeza ishavu abanyagihugu bafise kugira ngo bahugire ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda, amaze bibagirwe ingorane ziri mu gihugu. Mu yindi ntumbero afise akaba ariyo nyine gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko twababwiye mu ntango z'ayo makuru, aho bahereye nyine mu gihugu ca Kongo bakaba bagiye kubandaniriza mu Burundi bagasozereza mu Rwanda, aho bavuga ko bazabanza gukuraho ubutegetsi kugira ngo biborohere, aho nyine bariko barakorana bya hafi interahamwe zasize zikoze uhonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, uhonyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Bakavuga nyine ko ibyo bintu bagomba kuzatuza ari uko babirangije, ariko akaba ari umugambi ugayitse uteye isoni, ukwiye kwamaganwa na buri muntu wese utekereza kandi uha agaciro ikiremwa muntu, aho benshi bavuga ko abategetsi babiri yaba Perezida Evariste Ndayishimiye yaba Tshisekedi bose bari bakwiye gukurwa ku butegetsi, kuko barashaka guta igihugu ndetse n'akarere mu manga ikomeye cyane. Banywanyi bacu ni ngaho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira. Ico usabwa nta kindi ni ugupyanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.